nkundira ndakore ngo kaze muri ku kwezi kwa 12, ukwezi kukuruhuka ibikurwanya, ukwezi kukuronka akaruhuko kuzuye umunezero, kuzuye ibihe vyiza, kuzuye guhanagurwa amosozi, ukwezi kw'akaruhuko. Imana ikuruhure ivyo arurindiriye umwaka wose, wumva uruhutse umutima, wumva ushitse ahantu. Imana ishimwe cyane. Kunzi twama dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo. Ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangiye mu gitabo ca Esther igice c'9 umurongo wa 20 gushika ku murongo wa 23. Esther igice c'9 umurongo wa 20 gushika 23 handitse ngo maze Moridekayi yandika ivyabaye abayuda bose bari mu bihugu byose umwami wa Asuwerusi aganza, abarungikira ivyete abari hafi n'abari kure. Ashinga ngo umunsi w'14 n'uw'15 w'ukwezi kwitwa Adari bayigire iminsi mikuru uko umwaka utashe, kuba icibutso c'iminsi abayuda baruhukiye ko abansi babo, n'ukwezi kwabahindukiye uko umunezero mu gishingo c'umubabaro, bakaronka umunsi mwiza mu gishingo co kugandarako. Kandi ababarira ko bayigira iminsi yo gutumiranako no kunezerwa, niyo kugemuriranako no kugabira boro. Nuko abayuda bemera kwama babigenza nk'uko babitanguye kandi nk'uko Moridekayi yabibandikiye. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Mukundwa uriko uradukurikira canke abakurikira igihe c'impemburo muri benshi, nkundira ndakore ngo kaze muri ku kwezi kwa 12, ukwezi kukuruhuka ibikurwanya, ukwezi kukuronka akaruhuko kuzuye umunezero, kuzuye ibihe vyiza, kuzuye guhanagurwa amosozi, ukwezi kw'akaruhuko. Imana ikuruhure ivyo arurindiriye umwaka wose, wumva uruhutse umutima, wumva ushitse ahantu. Imana ishimwe cyane. Aha twasomye ukwezi kwa Adari muri iki gice c'9 umurongo wa 1 niho hatubwira ngo nuko mu kwezi kwa 12 kwitwa Adari, muri ukwezi kwa 12 twinjiyemo. Ndakwifurije akaruhuko nkuko vyanditswe mu Baheburayo igice ca 4 umurongo w'9 ngo nuko rero hari akaruhuko kabikiwe abantu b'Imana. Imana iguha akaruhuko, iguhe kuba mu isabato, ivyo arindiriye imyaka n'imyaka ubironke, wumva uruhutse umutima, uronke isezerano rikuruhura umutima. Imana igukore na vya bindi uruhuke, kandi nturuhuke gusa, uruhuke unezerewe, uguwe neza, uhanagwa amosozi, ukuwe mu kigandaro wagihura naco mu kwezi kwa 12, ukuwe mu mubabaro, ukuwe mu bibishe, ukuwe mu birura, uronke akaruhuko. Ndakwifurije akaruhuko impora impande zose, usozera umwaka neza, bakubone ko akaruhuko. Abari bakuzi nk'umuntu arushe, nk'umuntu aremerewe, bakubona akaruhuko mu maso muri vyose. Imana iguhezagire we n'abawe n'ivyawe. Akaruhuko keza, uruhuka abansi, uruhuka ibigwara, uruhuka ibitero, uruhuka ivyago, uruhuke ibibi vyose wagiye urahura navyo muri amezi aheze no muri uyu mwaka no mu myaka mbere. N'akaruhuko warufise Imana ikongera karenze, uronka isabato yuzuye. Abakubona bakubona ukorera mu isabato mu karuhuko gashitse. Urakoze, usangiza abandi ijambo ryiza ry'ukwezi.